Inshuti namwe bakunzi ba BTV ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu kiganiro BTV Sport bicaye iganiro kibashikiriza amakuru y'inkino nkuko mubibona nk'abandi kumwe na mugenzanje David Mwaramutse cyane. Mwaramutse nkuko spe umeze neza cyane. Weekend yagenze neza gose. Wararavye agapira muri Bundesliga neza cyane bice kumbonesha kuri Star Times Sport iratworohereza gose turashobora inkino nk'izi. Urakoze cyane na jewe meze neza weekend yagenze neza twaramutse amahoro mu makuru tubafitiye hano iwacu turazagaruka gatoyi ku rukino rwatanguriye Primus League rwarukino rw'ikirarane hagati y'umugwi wa Musongati na Atletico murazi ko banganije ntituza kubitebako hanyuma turababwira ibijanye n'urukino rwakinwe mu ntumbero yo gufasha abantu bagize ibyago hariya mu Gatumba n'urukino yari imigwi ibiri umugwi warimwo Saido ntibazonkiza nka Kizigenza n'undi mugwi warimwo Selemani batazira Seledro bakurundi ruhande turababwira ingene vyagenze hari mu ntumbero yo gufasha abantu baheruka gutegwa n'umwuzurira hariya mu Gatumba hanyuma ku munsi wa gatandatu turababwira ibijanye n'igikombe cy'umukuru w'igihugu cyasubiye gutangura bageze mu gice cya kabiri gishira icanyuma urukino rwahuje umugwi wa Rukinzo n'umugwi wa Aigle Noire iyi migwi ibiri nta mugwi n'umwe woroheye baranganije turababwira ingene urukino rwagenze hanyuma ku munsi w'Imana aho Eglise bita Bonne Evangile bakorera hariya ku Kazuba Center bari batunganije urukino rwahuje abakirisu David no kuvuga abakirisu bakuze bubatse n'abakirisu bakiri misore match nziza yari match nziza cyane turababwira ingene vyagenze David nayenda bivuze mu ntangamarara Primus League mu cicaro c'umupira w'amaguru yaratanguye urazi ko bahereye ku rukino rw'ikirarane aho rero umugwi wa Musongati wari ufise urukino rw'ikirarane bakina na Atletico bakaba bararukinye urukino hariya ku kibuga cabo bahanganiriza ibitsindo 3-3 nta bantu benshi bari bavyiteze mu majama avunaguye David ibi bitanga amahirwe menshi ku mugwi wa Musongati canke bitanga amahirwe menshi ku mugwi wa Messager Ngozi baganirwa ikibanza ca mbere ngira twavuze mu misi yahera imbere yo kwihiganwa remera nk'iri ihagaritse gatoyi urukino burya ni urukino novuga yuko dadanura gose canke gongereza amahirwe umugwi wa Musongati ku ruhande rwa Musongati kugira bashobore kugira bashobore kubona kwegera umugwi wa Messager Ngozi mwa kurundi ruhande ni equipe ya Atletico Olympique nayo nyene ubwayo turazi neza kuri muri ya migwi iri nigana kugira nkishobore kusubira mu cicaro ca kabiri yego nabo nyene ubwabo bavuga ati nta gutakaza dufuma turunganya nivyo vyabaye afere nziza kuri Atletico kuko uri kuraraba uyu munsi Musongati bari nyuma amanota 3 ibirahera hasigaye inkino 3 reka turindire turaba kuko ni equipe navuga yuko uyu munsi uri kuraraba antuka bafise ibikombe bibiri vyose bitegurwa mu gihugu cacu vyose kuri tableau zose bariko mu kimwe cya kabiri gishiri cyanyuma mu gikombe cy'umukuru w'igihugu kizoba ku munsi w'ejo n'inkino 3 basigaje donc aha tuza kuraba neza yuko ngira tuzobiraba ku makuru yacu ku munsi wa gatanu kalendri yayo imeze gute kalendri ya Messager Ngozi imeze gute nico kintu urumva Musongati tegezo kubikinirako nuko hanyuma tukiri mu by'umupira w'amaguru nyene ku munsi wa gatanu harabaye urukino twavuga ko ari urukino rwo kwiryohera mbwa rwari urukino mu ntumbero yo kurondera uburyo bwo gufasha abantu bagize ivyago bagaterwa no mwuzuri hariya mu Gatumba bimaze iminsi vyibonekeza aho abantu batunganya inkino za kivandimwe kubera mbere twari tumaze iminsi atana mahiganwa ariko araba muri iyo ntumbero rero Saido ntibazonkiza benshi baramuzi aho zari Kizigenza mu guserukira gihugu afadikanije na Selemani Ndikumana nawe nyene yigeze kuba Kizigenza mu guserukira gihugu we mugabaza yarakukurutse baragiye hamwe rero barumvikana ko bogira imigwi ibiri umugwi ukitirirwa Saido wundi ukitirirwa Selemani hanyuma bagakina urukino bakinishije abakinyi babiciye bigacika ngaha mu Burundi rwari urukino rwiza cyane David rwarimwo abakinyi benshi bakinye kera ba Daudi Shabani yigeze kuba Kizigenza mu guserukira gihugu washitse mu gikombe cy'isi yose muri Qatar twarabonyemwo abakinyi benshi batandukanye ba kera ba Makenze bose niho bari ba Selemani ba Saido abakinyi batandukanye baciye mu guserukira gihugu ba Piero ba Kadogo bose bariko barakina ugo rukino gukaba gwa rukino rubereye ijisho kandi rero guhitabwe n'abantu batareka benshi bose hitavye abantu benshi ku buryo utabizi yari kwibaza ko ari urukino mpuza makungu bimwe bita match ya competition ruca ruhera rero ari intsinzi y'igitsindo kimwe ku kindi kandi abo bakizigenza ko ari babiri nibo batsinze urumva mu mugwi wa Selemani niwe yatsinze mu mugwi wa Saido niwe yatsinze bisa neza gose kuko uraraba ni ciyumviro ciza icyumviro cyo gufasha si icyumviro kibi ni icyumviro twese dutegeza kuba dukora aho uherereye mu byo ushoboye ugaterera agacumu k'ubumwe nivyo twarabonye abashoboye kuza kurorera twobashimirana cyane kuko si bose bafise uwo mutima kuko hari na benshi batanze uburyo ariko ngaruka gose kuri icyumviro washoboye kukizana no kuri
ni ikintu cyo gushima, ni ikintu cyo gusariwa, ni ikintu cyo gufelicita gose. Nivyo twarabonye abakinyi ba kera niko ibihe turiko turabamo uyu munsi vyikiza kiriko kiraca hirya no hino ngira twari kubona nabandi bamazina ya Juma Musi. Twari kubona nabandi abitwa ba Blaise Karorero bagezehe mugabo barakuze cyane barakuze mbo boza bakaritera bakarisanga bagafa bakina nka Sharon Ndabani yarakinye neza naho yakinye umwanya muto biraryoshe kubasubira kubabona abantu baheruka kera baheruka kera canke nababumbise ku mazina batababonye ati uyu yaranze ibi yakoze amateka yiwe naya nivyo biraryoshe kuko uriko uraraba Prosper uyu munsi urashaka mu football yo peut-être arabaza kuri stade bakaza kuraba uyu munsi bati mbe Juma Musi equipe yashitse muri Qatar yakinye finale ya CAN y'aba junior 95 bakina na Cameroon bagatsindwa 4-1 bagakina Coupe du Monde yo muri Qatar ni kintu gikomeye bagezehe ubuzima bwabo bari he birageshe ko tubabona kuri stade uwo munsi barabonetse abatari bake abatashoboye kuboneka nabone kubera ibihe turimo nkuko bivuze hanyuma reka twumvirize Saido ntibazonkiza kuko yaravuze twaramubajije igituma batunganira izo nkino hanyuma araheza arashikiriza ahavuga hanene yuko ni mu ntumbero yo gufasha abantu batewe n'umwuzurira hariya mu Gatumba aravuga mbere ku bijanye n'icimvera abatari bake bari bavuga ati mbega ntiyo basu forme ya caravane uno munsi ko bakiniye Bujumbura ejo bishobotse bakazokinira Igitega canka handi Saido ntibazonkiza aravyishura amahoro y'Imana abe natwe muze kutubabarira kuko muzi ko turi mu mafungo kandi turi mu kibuga tutakina imashi ijwi ryacu rimeze neza mugabo tuza kwihangana gerageza mu bishobora cyambere na mbere shaze gushimira abantu bose baze kudushigikira sinzi ukuntu nobashimira mbonye ukuntu umunsi yakuza kwitaba kuri ikintu twese dushima ikintu cyatumye duhura twese nibaza twayihaye tereme yitwa Tours pour Gatumba. Ntangura gushimira kwanza uburongozi bwa FFB tubakomera amashi kwanza batubaye ababyeyi batwemereye kuza gukinira ngaha kuza gufasha abanyagatumba baronse ingorane nibaza ko ari ikintu kinini cyane tubashimire nkabanshimiye n'abarongozi bose baje n'abanyakubahwa bose baje ngaha kudufasha nshaka twikomera amashi twese twaje ngaha gufasha abanyagatumba baronse ingorane kuko presence y'umuntu wese yaje ngaha nico kintu yatereye kuko nibaza ko abanyagatumba bari ngaha banezerewe kubona abantu bose mwaje kubafasha kudutera kamo ngaha kubera turabe ku kigikuba tuza kugishobora kugikora sibisi ibintu byinshi mvuga kuko murazi ko abakinyi ubu bamaze gukina 45 minutes nibaruhuka cyane bashaka batangura kuyumva inkomere nyinshi icyo noheza ko kuva ngo turabashimiye cyane kandi ikindi nashatse kongera nimba ari umuntu ashaka gufasha yoraba abarongoye bari ngaha cyangwa yondondera je cyangwa Yamini Selemani kuko nibaza ko tuzogenda ku munsi wa kabiri mardi cyangwa mercredi kuza kubaha ibyo tuba twaronse ngaha ibyo mwabazaniye kuko nimwazaniye ngaha ibyo mwabazaniye turabe ko nabo baza kuba nkatwebwe naho tutaza kuba dushobora kubaha bose mubani baza kijya gito tuza kuronka biraza kubashibisha murakoze cyane salamu alaykum nuko tugume umupira w'amaguru mugabo David tuje mu gikombe cy'umukuru w'igihugu ku munsi wa gatandatu igikombe cy'umukuru w'igihugu carasubiye gutangura urazi ko bageze mu gice ca kabiri gishiri ca nyuma demi finale ale bakaba rero hari hatekanije urukino rumwe gusa ku kibuga citiriwe Intwari aho mugwi wa Rukinzo w'igipolisi watanye mitwe n'umugwi wa Aigle Noir iyi migwi ikinye urukino ni nka finale bakinye mu mwaka uheze urazi yuko muri iki gikombe nyene iyi migwi niyo yashyize mu gice ca nyuma mugabo kubera Aigle Noir yari imaze gutwara igikombe cy'umukuru w'igihugu bati Rukinzo mwewe mwashitse mu rukino rwa nyuma muciye muronka uburenganzira bwo gusohoka banganije igitsindo kimwe ku kindi iyi ntsinzi itwereka urukino rwa kabiri uzoba rumeze gute Gadafi ni Aigle Noir ubona no munsi ko ya nyuma yo gutsindwa na BS Dynamic ibitsindo 4-1 hari byinshi byahindutse turashaka kuvuga nk'igenda ry'umumenyereza Jocelyn turabona umukinyi Jospin tubona neza yuko
yasigaye ahetse umugwi urabona neza yuko bamukuye hagati uyu munsi no ku buhande bw'ubusatirizi ariko avyifatamo neza no kuri n'umukinyi je ubwi wanje iyo ndi kuri stade nkamubona mu kibuga aranyimpressiona surtout kuri touche de balle yiwe umukinyi uramubona kuri touche de balle ingena akina bavuga ati uyu mukinyi ira un talent technique ine donc birindani muri we urukino rwa kabiri hagati y'imigwi umuntu yo kwitegeka umuntu kwegeje kuri projecta kuri Peace Park ikintu ushobora kuhavubona turageneza amateka ya Peace Park kuri Aigle Noir ikivuga urukino rumaze kubatsindwa kuva ikibuga bacubaka ni message ngo zimaze kubatsindira ibitsindo bibiri kuri kimwe eske rukinzira muri nguvu zo kuza gutsindirayo Aigle Noir turabona neza yuko igihe rukinzo bahagarika ico no kwita higanwa yari equipe yari muri forme nziza mugu uyu munsi gusubira kuroransa kandi ya dynamique yabo gusubira gutsinda en plus de ce kaza kuyiroransira kuri equipe nka Aigle Noir nayo nyene ubwayo classement baraduze ni equipe zibiri zagize progression nziza kuko fazare ni fazi yaheze barama equipe ahagaze nabi mugu uyu munsi ukurara rukinzo ni mu kibanza 18 Aigle Noir mu kibanza 5 donc urabona neza ko ari ibintu bizima bafise ico no kwita progression iri kote ari nziza ikintu umuntu yovuga ku rukino rwa nyuma sindi ko ndabona gose Aigle Noir itakaze rero rukino ndayibona muri finale na cyane cyane ko bazi ko finale izokinirwa kibuga cyabo nyene urakoze cyane tukiri mu mupira w'amaguru mu mashengero abantu bafise amashengero abapasiteri n'abandi bavuga butumwa baraharaye ibintu byo gutunganya inkino ubutumwa ngira ngo basanze ubutumwa buciye mu nkino bico bipasa cyane tuka niyo message niyo canal nibaza canke niyo nzira bocisha kugira rassemblement y'abantu baje kumviriza kuko urabuvuga ubutumwa peut-être rero nabaje kuraba urukino bashobora gukugwako ubutumwa bukabashikira bari baje kwirabira umupira gusa nuko muri iyo ntumbere rero hari isengero bita Bonne Evangile bafise isengero yabo hariya mu Kamenge aho bita ku Akazuba Center barabiravye hasi hejuru bati abantu naho bakijijwe ngo nkuko umupasiteri wabo witwa nimubona Jean Claude yabivuze ngo abantu ngo kenshi iyo bakijijwe David ngo baca ngo hari ibintu byinshi baca baheba bakavyibagira kandi Imana itabibuza ugasanga umuntu akijijwe ntasubiye kugira sport umuntu akijijwe ntasubiye kuraba umupira umuntu akijijwe ntasubiye gukina umupira muri iyo ntumbere rero bashimye yuko boce baza baratunganya inkino kugira ngo bereke abakirisu babo bereke mbere n'abandi bantu babakunda yuko gukizwa bitabuza umuntu gukina umupira yuko gukizwa bitabuza umuntu kubandanya yinonora Kanasinda yavuze ngo n'ijambo ry'Imana ngo ari ahantu handitse yuko ngo kwinonora imitsi ngo biranditse gose mu gitabo c'Imana ntawo bimenya gose oya ko yarinze abivuga ari pasteur muri Bible arantu bashaka kuba byanditse muri isengero Bonne Evangile baratunganije inkino aho baza barahura hagati y'abakuze bubatse babagabo n'imisore bari bageze rero kuri uyu w'Imana ku rukino rugira gatatu urukino rwa mbere baranganije ibitsindo 3-3 urukino rwa kabiri abubatse basinda imisore ibitsindo 2-1 ejo rero barakinye urukino rugira gatatu abubatse barasubira gutsinda abasore ibitsindo 3-1 baca mbere baratanga n'ibikombe byari ibintu bibereye ijisho cyane urukino rwabereye aho bita hariya mu Kamenge aho bita kuwinterekwa David Genda kubwiye ko gwari gwarurewe n'abantu benshi cyane ku buryo je naratangaye kandi urukino rwabaye hakiri kare gihe cy'isaha 8 mugabo uravye abantu bagwitavye bari benshi cyane ku buryo bari kwazo ati bega abahora baje kuri Stade Prince rwa gasore bose bari abantu bose bahora bakunda inkino baje nga byari ibintu binezereje cyane uravye iyo migwi ngene yakinye ukaraba mbere ngene bari bateguye ibirori bari bateguye n'imidari urumva umugwi watsinzwe araronse imidari umugwi watsinzwe araronka imidari baronka n'igikombe eka mbere n'abana batamba bari babahamagaye byari ibintu bimeze neza David nibaza yuko ibintu birangira ngo birafise ico vyigisha birigisha ni mikino novuga ni novuga gute ni kuburya kunwana ntibiva kure kunwana biroroshe gucisha mu nkino turabona neza abantu baza kurorera inkino bava mu mpinga itandukanye peut-être ko babigize mu ishengero wabo hagati yabo mugabo urumva intumbero sinibaze ko ari kuguma ngaho nyene no guja kure bakatumira n'andi ma église canke abandi basanzwe bafise icyo no kwite imigwi itandukanye ko turashobora kuza barakina mu makarti hari imigwi usanga biorganiza bakaja hamwe bakagira umugwi je ndibaza neza yuko kandi bica bija no mu bihe uyu munsi tuko turabona ko kuri stade nivyo inkino zagarutse mbwa ku munsi wa Mungu twibukanye neza ko atankino zari zihari baca baza donc nakaryo keza abantu batari bafise aho baje weekend iraryoshe gose yuko urabona inkino zihari zitandukanye urakoze cyane